Siyoni shemeza Imana, shemeza umwungere wawe, mu ndirimbo n'imbyino. Niho abukumuhaye, niwe mwami rudasumbwa, wagenze ingabo zose. Ishingiro ry'uko wamuhaya, tubeshaho niho twashikirijwe kuri ya meza miranda batuma umukama niho bawugabanya. Impundu nisamirane, inzamba nizasirane, bavukanye inshuti bagenzi bino samiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, gake neza ariko kandi namwiriwe bivanye naho muherereye muriko muratwumviririza amasaha ageze, ariko mwese tugire tuti ni musangwe Yezu Kristu mu Karistiya. Turagarutse muri wa mwanya mwiza w'ikiyago cyo mwishure ryo kwemera, ca kiyago kidukuza kikabandanya kigaburira wa muntu w'imbere mu kwemera kugira ngo agume akura mu rukundo rw'Imana no mu kwizigira. None mu nkundire uyu munsi tubandanye kuri ca kiyago twatangura ubuheruka gifatiye ku isakramentu geranda ry'Ukaristiya, tukarizirikana na cane cane hakuru dufatira kukungene Yezu ari muzima mu Karistiya, hanyuma kandi tugaheza tukaraba ingene tumusenga mu Karistiya dufatiye ku migirwa myeranda ijanye n'Ukaristiya inyuma y'inkuka y'imisa. Ariko kandi twarabonye ko iyo migirwa yose tugira itembereza Yezu mu isakramentu geranda, ariko rwa rugendo rw'isakramentu canke na ca gihe cyose iyo turiko turasenga Yezu agatembera hagati yacu, canke turiko turamusenga mu isakramentu ry'Ukaristiya muri adoration, bijya byose bikura ubwa mbere insiguro yavyo mu isakramentu nyezina ryose mu nkuka y'imisa. Ari naho uyu munsi rero tugomba turabire hamwe ukungene two kwakira neza Yezu mu isakramentu, tukanywana nawe, tugasangira nawe vy'ukuri. Turaheza kandi tugaruke turabe ibimenyetso bimwe bimwe Yezu aduha mu isakramentu, ibitangaro bimwe bimwe Yezu yakoze kugira ngo n'ubu kandi abandanye akora kugira ngo abandanye atwemeza, aturemesha, atwumvisha ko ari muzima mu Karistiya, ko tutokwigera dukekeranya ko ari we wese hajya mu Karistiya. None mbere yuko twinjiranye zina muri ico kiyago cuno munsi, tubanze n'ubu dusabe twambaze mutima mweranda atumurikire. Niwe mwigisha nyawe, niwe amenya ingene atuyagira neza, akatumurikira agashika kuri kina kiriya kumbura ya majambo yacu makene adashoka ashikako neza, akakibumvisha, akakibasigurira, akaheza akanaduha n'ingoga zo kugishira mu ngiro. None rero twitegure mu kanya twambaze mutima mweranda kugira ngo abari watuyobora muri no nyigisho ndoramana y'uyu munsi. Kaze mutima mweranda, mutima wa data, mutima wa Yezu, mutima wewe ubandanye utwigisha muri Ekleziya. Kaze utumurikire, kaze utwigishe muri uyu mwanya, kaze utwinjize mu mabanga meranda y'Ukaristiya, uyadutahuze, uyanyengetereze mbere ubuzima bwacu bwose buhinduka ubukengurutsi ku Mana, buhinduka ukwihereza Imana, buhinduke mbere urugendo rwiza dusangira na Yezu Kristu hano muri ubuzima bwacu. Kaze dukundire Yezu ashinga ihema ryiwe hagati yacu mu buzima bwacu. Kaze ubandanye udufasha uyu munsi kuronka uyo muco ukubaka ubwami bw'Imana muri twebwe, iwacu, mu vyacu no mu bacu. Kaze mutima mweranda, kaze ubandanye uduha kwama duhimbaza neza Ukaristiya n'umutima mwiza, umutima mushasha, mu masabamana meza arimwo akanovera kadufasha
kumva koko kw'Imana igerereye iwacu. Kaze tumenye kwakira neza Yezu mu Karistiya. Kaze utwuzuza icubahiro cose gikenewe dutegerezwa kugirira Ukaristiya Yezu mu Karistiya. Kaze utwigishe kwakira Ukaristiya yose umwuzurira wayo. Kaze ufashe abo bose bikigoye kwakira Yezu mu Karistiya. Kaze kuri abo bose baguye muri ibi na biriya bibazitanije bikababuza gushobora kwakira neza Yezu mu Karistiya. Kaze ugume uzana akanovera gashasha muri twebwe mu kwakira Ukaristiya, ntibicika akamenyero, ntibibe ibirori canke umugirwa gusa, ariko tubera umwanya wo kunywana vy'ukuri na Yezu. Kaze utuyoborera ubuzima, kaze udukize umwijima wose, kaze utuzigame mu bwiza no mu bukomezi bw'isakramento ryeranda ry'Ukaristiya. Kaze mutima mweranda. Nuko rero bagenzi, turasubiye kubaha ikaze mu ino nyigisho ndoramana tugira tuti ni musangwe mwese Yezu mu Karistiya. Tubandanye rero kuri ca kiyago twatanguye, ikiyago cashingiye cane cane ku kuzirikana kuri Yezu Kristu mu Karistiya, dushimangira kukungena ari muzima. Mu ntango twarabonye ukungene koko vy'ukuri muri iryo sakramento Yezu mu kurishinga hari ikintu gihambaye yakoze, kandi akerekana yuko mu gushinga iryo sakramento binywanye gose nogira nti n'ubuzima bwiwe bwose. Turabona yuko yarishinze asa n'uriko ararumya asozera ubutumwa bwiwe, ariko kandi agiraje kumara urw'abagabo, agira shike hamwe hakomeye gose, hamwe agira shikane koko urukiza kuri bose, adusubiza imbere ya Data, kandi ivyo akabirangura ariko arasangira n'abigishwa biwe inzimano ya Pasika, ukungene muri iryo sakramento atujabutsa akadukura mu buja bw'igicumuro akatwinjiza mu bwiza nogira nti mu mwidegemvyo wiwe, umwidegemvyo nyene w'abana b'Imana. Ariko kandi tukabona ko iryo sakramento rihambaye kuko muri iryo risa nirihwanya nako iryakira muri iryo ubuzima bwose bwa Yezu kungena ari wese muzima mu Karistiya. No mwizuka ryiwe twarabonye yuko azutse yihutira rwose gusubira kumanyurira umukate abigishwa be ngo ashobore kubimenyesha, ngo bashobore kumubona, bashobore kumwakira, bakire ibikomere vy'ukubabara kwiwe vyari vyasigaye muri bo, abakize ibikeke, abakomeze, yongere abibutse ko ibintu bibandanya ahubwo bitanguye neza gose, bikomeye ahubwo gusumvya, kuko benshi bibaza bati birarangiye. Ariko amaze kuzuka akababwira ati ahubwo ibihimbaye, ibikomeye, ibiryoshe rero biratanguye. None rero ubuheruka twarabandanije turabona ko muri Ukaristiya koko Yezu ari muzima wese mu buninahazwa bwiwe no mu bumana bwiwe. Mu nyuma turaheza turabona n'insiguro y'ugo rugendo tugira, ubwo rugendo rw'isakramento ryeranda rumwe tugira ku munsi mukuru w'isakramento. Uyu munsi mu nkundire tuze kugaruka turaba ukungene two kwakira Ukaristiya yose mu mwuzurira wayo, ntidusanga umenga kwabaye nko gusangira gusa amahostiya, mugabo kwakira vy'ukuri gusangira na Yezu. Ariko umwanya ni wadukundira turaheza tugaruke kandi no kwihweza insiguro y'ibitangaza vya Ukaristiya, kuko bibandanya biraba cane mu buzima bw'abantu. Turaza kugaruka ku gitangaro kimwe n'ibindi vyinshi twagiye turashingirwamwo intahe, atari uko dushingira ku bitangaro, mugabo ivyo bitangaro biraheza bikatwumvisha ukungene Yezu Kristo ari muzima mu Karistiya. Kandi nawe waho uherereye uze kuraba, uzuraraba ukungene Yezu akwiyereka mu Karistiya, nubwo utocuvuga uti ni igitangaro cyo guca negerezwa kuja ahakoraniye abantu benshi ngo negerezwe guca ndakishikiriza, ko ari ibitangaro vyiza vyinshi Imana ikorera ubuzima bwacu kugira ngo ituremeshe tubwira iti nihondi turi kumwe, umye umutima, ubuzima bwawe bwose ndabufise mu minwe yanje, ntugire ubwoba, ntuhugumbwe, bandanya urugendo neza uremye. Inyigisho y'uno munsi dushimye yuko tuyishingira kuri rino jambo ry'Imana dukura mu nkuru nziza nk'uko twayandikiwe na Luka, ni mu kigabane ca 24.
kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 33. Luka ikigabane ca 24 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 33. Nica gihimba caho Yezu tubona yiyereka abigishwa biye Emausi mu kubamanyurira umukate akabonekera amaze kuzuka. Kuri uyo munsi babiri muri bo baja mu gisagara citwa Emausi. Kuva Yerusalemu hari stade 60. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose, bakiganira kandi bongera baharira. Yezu wenyene arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Cleophas aramwishura ati, niwe Musa uciye Yerusalemu utazi ivyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, vy'ibiki? Bamwishura bati, ivya Yezu w'i Nazareti, yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abahereza nk'uko abakuru n'abatware bacu baramushengeje kugira ngo acirwe ugugupfa, bagira ko baramubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Israeli, none bukeye gatatu ivyo bintu bibaye. Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba ngo ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababwiye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abo bagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, ntabibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze? None ni kwari ko ngo Kristu arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi bose, ahetura ivyanditswe vyose abasigurira ibimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, gumana natwe burije, n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira. Yezu yicara ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arakenguruka, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, aruguruka, baramumenya, yamara ntibasubira kumubona. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditswe. Muri ino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga babandi 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga bati, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira n'ukuntu bamumenye aho yamanyura umukate. Itwakirize yo inkuru nziza ya Kristu. Bavukanye, nuko uyu munsi tugerageze rero kurabira hamwe ukungene two kwakira Ukaristiya mu mwuzurira wayo. Niko iki twashimye kugaruka kuri iki ciyumviro cyo kwakira neza Yezu mu Ukaristiya wese mu mwuzurira w'Ukaristiya. Twibuke yuko naho turiko turazirikana ibijanye n'Ukaristiya, kubijanye n'inyuma y'inkuka y'imisa, bijya byose byo kumuteramira, kumwihweza, kumutangarira muri adoration, canke kumureka gatembera hagati yacu, canke bijya byose by'urugendo rw'isakramento. Yezu agatemberera imihana yacu, akayihezagira, agahezagira amayira y'ubuzima bwacu, akatwibukirizamwe yuko agendana natwe, atugaraniye nk'ubohewe hariya mu isakramento, ariko ko ari ku mayira y'ubuzima bwacu. Bijya byose bikura insiguro bwa mbere mu nkuka y'imisa. Nogira nti ni inkuka y'imisa ibandanye isesekaza umugisha wayo muri rya yindi migigwa igigwa inyuma yaho turonse umuhezagiro, kuko ujya muhezagiro turonka suwo kurumya, suwo kugara ngo biraheze, ahubwo n'umuhezagiro uturungika mu butumwa tukajana na Yezu. Yezu duhejeje kwicarana mu ngoro y'Imana, akatwimenyesha mu ijambo ryiwe, akatumanyurira umukate tugasangira nawe, tugasangira natwe hagati yacu, agashima guca agira ati, hogi tubandanye tubandanirize inkuka y'imisa hariya mu mayira y'ubuzima bwacu, hariya ku mirimo yanyu, hariya muteramira, hariya murangurira ubuzima bwa misi yose, hariya mupangira imigambi, hariya mwiruka muri binabiriya byo kubabeshaho ku munsi ku munsi, hariya niho nshaka gushika. Twibuke rero ko Yezu ari jambo w'Imana yigize umuntu,
akabana natwe. Ntiyigize umuntu ngo aze kubana natwe tumwugaranire mu itabernakulo ahereyo, dusohotse ucumenga twamusize hariya ntakiri kumwe natwe. Oya, nico rero umunsi w'urugendo watwibutsana cyane cyane. Yezu suwugaraniwe hajya mu itabernakulo nk'uboheweyo, ariko ari harya kugira ngo tuze turaronka akaryo ko kugarukiwe mu kiyago nyezina kitunagura kidukomeza, agasubira akajana natwe. Ni nka kumwe k'umugenzi mushobora kuba muri ko murasangira ivy'ubuzima bwa misi yose, mwiriwe murasangira ibikorwa kucanke kuriya, hanyuma ukagoroba mukicara hamwe ahantu mugasangira ikiyago, mukarimburira hamwe ubuzima, mukayaga ubuzima, mukamenyana, mukibwirana, ariko kandi mugaheza mukanasangira n'agacupa canke mugasangira agasahani kuduharage, ubucuti bugakomera, mukiyumvanamwo, mugaheza mukumva ko mugize umwe. Yezu rero nawe nyene nuko hariho imyanya twicarana nawe tugasangira nawe, ariko saho honyene araheza akagendana natwe mu buzima bwacu. Ariko rero kumwakira neza no kumwakira wese, turumvise muri iyi nkuru nziza dukuye muri iki gice caho Yezu azutse yiyereka abigishwa be Emawusi, akabanza akabayagira, agafata umwanya muremure abasigurira, bumvisha ibyabaye ingene atari ibintu byamuguye ko giturumbuka, mugabo ari ibintu byari mu nteguro nziza y'Imana, yuko niko azobabara, atari ukumenga Imana irahimbagwa n'abababara, ariko Imana irahimbagwa n'abagumye umutima, abagumye ibanga no mu kubabara, kuko baba ariko baracinzira y'urukiza, kuko baba bahagaze kukuri. Imana irashima kubona umuntu kubw'urukundo ayifitiye, urukundo afitiye abandi, mu kugerageza kugumya ukuri kwarwo, yanka guhemuka, agapfuma arinda ukubabara kukwanka guhemuka. Ngiki Imana ikunda, suko ibiriko irakunda kubona ko umuntu umenga ariko arakoma indura babara, mugabo igahimbagwa no kubona urukundo rumwuzuye gukwanka guhemuka, kubera gutega ubwoba n'ububabare, kemera ubabara akaburinda, ariko agira ati ndazi ko nicaye ku ijambo rikomeye, kwibanga rikomeye. Yezu rero amaze kuzuka akiyereka abigishwa be Emawusi bijiriwe, badatahura ibyabaye, umenga mbere n'umwizero wabo wose wasenyutse, akabahambya ku nzira y'ubuzima bwabo. Yezu ari ku nzira z'ubuzima bwacu, aho ushobora gusanga kumbure ibi na biriya byatwankiye, mbere ukamenga umwizero wacu wose waduheze ko. Mwisigere bariko bagira ngo twari twizeye ko ari we azobogora ingoma y'Isirayeli, aho kwari kugira ngo bavuge bati kandi niyabogora ingoma y'Isirayeli natwe bagenzi be cyo tuboneraho, niyaramukigwa kugifata natwe cyo tuboneraho, umugambwe wacu ni wagifata tubonereho, utagifashe ukamenga umwizero wose urahezoya. Ariko kwari kugira ngo Yezu abumvishe ko ari kumwe nabo, yazutse kugira ngo abazanira umwizero mushasha. Yezu mu Karistiya mu ijambo ryiwe yamatuzanira umwizero mushasha, yamatunagurira ubuzima tukumva dusubira guhimbarirwa ico tubereyeho. Kwakira rero Yezu Kristo mu Karistiya mwuzurira wayo nukuvuga iki? Ukaristiya nkuko tubibonye ngaha mu ijambo ry'Imana duheje kumva muri iki kiyago n'iyinzimano Yezu yasange n'abigisha be Emawusi, turumva mu ivyo bihimba bibiri. Uwo mwanya muremure afata akabasigurira ibyari byanditswe kuri we guhera mu bwuzure bwa kera, agafata umwanya ukwiye. Yezu iyi nkuka y'imisa yabagiriye gatonya, nogira nti iri jambo ry'Imana ririmwo ibihimba bikuru by'inkuka y'imisa, akabanza akabasigurira ijambo ry'Imana karihera kandi mu bwuzure bwa kera. Muramubona ingene mu nkuka y'imisa amajambo y'Imana agaruka ku majambo y'Imana mu bwuzure bwa kera, agaheza kaza no mu bwuzure bushasha, ibisomwa bigahana, kugira ngo duheze twumve umugambi w'Imana, tusobanurirwe muri Yezu Kristo, kuko muri we niho usobanuka kandi ugaheza ukaronka intumbero. Tumaze rero kumva neza ijambo ry'Imana, kandi ibyo bigategerezwa gufata akanya kugira ngo bivyare muri twebwe akanyamuneza ko guhuza umutima wacu na Yezu, tugaheza tukaduga ku meza, kuko imitima yacu yahuye n'umutima wa Yezu, tugasangira n'uwo dusanganywe muri twebwe, kuko burya ngo hasangira abasanganywe. Tukaduga rero ku meza meranda, twumva koko vy'ukuri ko umutima wacu usanganywe na Yezu, usangiye na Yezu,
niho ashobora kumanyura umukate tugaheza tukamumenya. Menga kurya kumanyurirwa umukate kw'abigishwa be Emawusi hariho ubundi bubasha bwo kumenya, bwo gusobanukirwa, bwo kubona baronse batashotse baronka mu mwuzurira wabwo mu mwanya Yesu ariko arabasigurira amajambo y'Imana. Bivuga yuko mu gusangira kwacu, iyo dusangiye neza twabanje gusangira na Yesu ijambo ry'Imana, hariho ubumenyi bwo kumenya Yesu, kandi buca buvyara muri twebwe ingoga nshasha ziduhagurutsa, kuko ngo baciye bahaguruka baca bagenda, kandi mwijoro baca basubira inyuma, nijoro ntiribatera ubwoba, baca bumva buzuye akanyamuneza kuko basubiye kumubona bahuye nawe, baca bagenda kuvyiganira abandi bumva ko ako kanyamuneza batokigungana, baca basanga aho abandi bari barasangira iyo nkuru nziza bahimbawe gose. Ingene natwe igihe dusohotse mu mwuka y'imisa twuzuye akanyamuneza, twategerezwa guhimbarirwa no gusubira mu buzima bwacu tutwaye iyo nkuru nziza, ako kanyamuneza ko kuba twabonye Yesu, twahuye nawe, twicaye hamwe nawe, twayaze hamwe nawe, twafunguye hamwe nawe. Murumva rero yuko ukaritiya yuzuye ikwiye irimwo ubwa mbere ukumviriza amajambo y'Imana, hakabamwo no kuduga ku meza tugafungura, tugasangira na Yesu Kristo, tugasangira hagati yacu iyo nzimano y'umukama, iyo nzimano y'abamarayika. Mukanya tuce tubandanya ku kandi gahimba ka kabiri kugira ngo tunoganze neza ukaristiya mu mwuzurira wayo, ari wo jambo ry'Imana n'ifungurwa y'umukate n'umuvinyo. Aha rero tubandanyirije ku bijanye no kwakira ukaristiya mu mwuzurira wayo. Tuvuze ukaristiya tuba tuvuze inkuka y'imisa, mbere no muri irya hostiya tubona yavuye kuri altari, ijya muri iyo niko n'ikimenyetso cy'umukate, mugabe itwaye muri iyo ukaristiya yayihaye kubamwo umubiri n'amaraso vya Kristo. Ari naho gufungura neza ijya hostiya ari kubanza kwicara tugasangira ijambo na Yesu. Eka mbere n'abajya tugenda gusangiza kumbure bagwaye, si byiza kubaha ukaristiya nko kurya hostiya gusa, ariko nukubaha ukaristiya yose, kubanza kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana akanya gato, ligaheza ligashira akanyamuneza ka Yesu mu mitima yacu, ligaheza likabanza likatumurikira tukamumenya, tugasangira akantu k'urugendo rutonya rwo gusigurirwa nawe, kuronka umuco ku buzima bwacu, kubishika mbere ku buzima bwacu. Mu bisanzwe rijya jambo ry'Imana, Imana ntirituyagira nk'uko umenga nuko ishaka gufata amajambo iwacu, murazi ko abantu dukunze gufata amajambo, ariko ibigomba ku bwacu kutugwiriza akanyamuneza ko kumva umugambi wayo, ingene atagishobora kuwutsinda igihe tuyikundiye. Ukungene naho Yesu bamwishe ntibari bananiye umugambi w'Imana, ntibashobora kuwutsinda kuko Yesu yarakundiye Imana. Ni wakundira Imana nta ivy'ubuzima vyonanira Imana kuri wewe, bizoshobora kuza biratoba bishiremwo ibiti mu maguru, ariko ntibishobora gutsinda umugambi w'Imana igihe wewe ukiyikundiye, ntibishobora igihe wewe ukiyikundiye ku buzima bwawe. Yesu akabasigurira turakeneye kwakira ijambo ry'Imana ngo tumenye imigambi y'Imana mu buzima bwacu, ariko kandi iryo jambo ry'Imana lituvure. Murumva ukungene Yesu aba yagiye ababigisha be Emawusi ijambo ry'Imana kwarabaye nk'ukubavura mu mutima wabo, basubira kumva akanyamuneza kadudubiza kaza mu mutima wabo. Turakeneye rero kumva ko ukaristiya, kwakira ukaristiya ubwa mbere si ukwakira hostiya, ni ukwakira ijambo ry'Imana. Gusangira neza na Yesu ni ukubanza gusangira nawe ijambo ry'Imana. Ari mubone inkuka y'imisa harimo altari zibiri, altari y'ijambo ry'Imana na altari y'ukaristiya, yaho duherereza ukaristiya. Burya hajya tuvugira ijambo ry'Imana ni altari twategerezwa kugumaniriza icyubahiro nk'ijya yindi twakira ko ukaristiya. Hariho benshi ubona yuko baduga kuri rya altari y'ijambo ry'Imana bakaja kurisoma kumbure batiteguye neza gihutihuti, ugasanga umenga n'ahantu umenga hasanzwe ho gufatira amajambo. Mbere ukabona uyu munsi ingene turiko turahakwa gutakaza icubahiro c'irya altari, ijya niyivugikwa kw'amajambo y'Imana, ugasanga niyo turiko turavugira ko amajambo y'abakuru, abana bariya baje mu nkuka y'imisa, canke
abana bariya bose bashaka gufata ijambo kuri ibi na biriya, ugasanga mbere iranavugirwa ku mwanya muremure amatangazo gusumbya amajambo y'Imana. Hariho inkuka z'imisa usanga umenga amajambo y'amatangazo n'amajambo y'abakuru baje mu misa yabaye menshi gusumba ijambo ry'Imana, yabaye ayakomeye, ayahawe uruhara n'agaciro gakomeye gusumba uruhara rw'amajambo y'Imana yasomwe uyo munsi. Mbere ugasanga tuyavuze tuyababagura twiruka twihuta kugira ngo uze kuronka umwanya w'ivyo bindi vy'amatangazo n'abandi majambo avugirwa mu nkuka z'imisa. Twategerezwa mbere rimwe gutandukanya igihe bishoboka cyose, gushobora gutandukanya tukumvisha ko hari atari ijambo ry'Imana, ata n'ibindi bintu bihavugirwa atari amajambo y'Imana. Kujya tutokubahuka kuja kuvugira amatangazo nutanga amajambo ku bakuru harya kurya altari y'Ukaristiya, niko twategerezwa kugira nico cubahiro ca altari y'ijambo ry'Imana, atari kugira ngo gusa tugira ivyubahiro biraha taco bivuze, mugabo kugira ngo twumve ukungena ijambo ry'Imana rifise uruhara rudasanzwe muri Ukaristiya, mu nkuka y'imisa, eka no muri ijya hostiya twakira, kuko niryo jambo riyiduha. Eka mbere no mu yandi masakramento yose ni vyiza kumenya ko tubanza kwakira ijambo ry'Imana, hanyuma iyindi migirwa y'isakramento igakurikira, iheza ikumvikanamwo insiguro yayo, akanovera kayo, yumvikanamwo akanyamuneza kuguhura na Yezu, kwakira ubuzima bw'Imana. Nguko rero ukwakira rero hostiya yose mu mwuzurira wayo, sukurya ijya hostiya gusa, kuko urashobora gusanga twariye amahostiya ariko tutasangiye na Yezu, tutanywanye na Yezu, tutasangiye hagati yacu. Twari kubona ingene rero no gusangira hagati yacu bikavyara koko ubumwe bw'umuryango, bisaba gusangira no guhana ijambo, kwicarana tukayaga mbere muri rya jambo ry'Imana, tukegeraniriza hamwe ubuzima, tukabuzirikanira hamwe, hanyuma ivyo bikavyara ugushobora gusangira koko hamwe kuri Ukaristiya y'Umukama. Twitwararike rero kwama dusubiza ikibanza caryo, ikibanza ciza citeka ijambo ry'Imana mu nkuka y'imisa. Mu gihe cyose tugiye gusangiza nk'abagwayi canke abaki, niko nitwoca dufata amasaha abiri yose imisi yose mu nkuka y'imisa, ariko kwitegurira neza iryo jambo, naho ryoba rigufi mugabo ribe rinovu, ribe irizanya umuco, ribe irikora ku mutima, rikazana akanyamuneza kuguhura na Yezu mu Karistiya. Inkuka z'imisa zacu ntihaumenga ziri mu bintu bigumaraye canke ibintu bikanye, eka mbere byose n'ibindi byose biherekeza, bigaherekeza ivyo bintu bibiri bikomeye bihambaye: kwakirana akanyamuneza ijambo ry'Imana, gusobanurirwa imigambi y'Imana mu ijambo ry'Imana, no gushobora rero kuduga ku meza, kuko twumvise ko twarisanganiye, dusanganywe na Yezu, tugasangira n'uwo dusanganywe, ngo hasangira abasanganywe. Mukanya tuhave duca gatonya kukuraba ibijanye n'ibitangaza by'Ukaristiya, kugira ngo nubundi uko biza biraba mu buzima bw'abantu ndove twifata ukutariko, dushobore kubitegera, kubiha ikibanza cavyo gikwiye, ariko kandi kudahava usanga umenga tubifashe ukutariko, ugasanga turanyereye, duhavuye dufata vyose tukavyitiranya, kuko mu vy'Imana no gusobanura neza kugira ngo ntiduhave twitiranya ibintu n'ibindi, ngo dusange twihenze duhuvye. Yezu mu Karistiya ni muzima hagati yacu, ko ari muzima rero arakora, akerekana ko ari hari, akerekana ko ari muzima. Mu bimenyetso bimwe bishobora kuboneka, ivyo ashobora kuduha umwe wese ukwiwe kugira ngo aremeshe, akomeze ukwemera kwacu, abandanya duherekeza ku rugendo rw'ubuzima bwacu, kuko durahura n'ibibazo vyinshi, ugasanga umuntu arijiriwe arakekereje, ibintu biramucanganiye ko, kugira mubwira ati turi kumwe ntugire ubwoba, bandanya urugendo, canke akamubwira ati raba ubogore iki canke kiriya, aha warihenze, aha warahuvye. Mu buzima birashobora kudushikira, Ukaristiya muri ivyo vyose irabidufashamwo, mbere ikanatuvura n'ibikomere dukomereka vy'umutima vy'ubuzima kubera guhuba canke amagara make. Muri yo ni nk'umuti mbere utuvura mu ijambo ry'Imana no muri hostiya nyeranda twakira. Yezu rero ko ari muzima, hari igihe akora ibimenyetso twogerageza gutahura. Ubwa mbere ikimenyetso c'Ukaristiya kibaye mu hostiya, kugira ngo vy'ukuri
tumenye neza ko ari Yezu yabikoze, nuko iba ari hostia yaherejwe mu nkuka y'imisa. Si hostia kumbure ikorotse iva ku gicu, ni hostia ubwa mbere yaherejwe mu nkuka y'imisa. Ngiki kintu ca mbere kidufasha kugira ngo gitahure nk'igitangaza kibaye muri hostia nyeranda, nuko ari hostia herejwe mu nkuka y'imisa. Kumbure sinobanda ahantu nkabona hostia ikorotse iva mu kirere ngo ni Yezu Mukaristiya, since nshoka nemera ko ari Yezu Mukaristiya, kuko Yezu Mukaristiya ni Yezu azananye mu nkuka y'imisa, si Yezu akorotse ava hariya ku gicu naho ryoba ryaribonekerwa rimeze gute, kuko Ukaristiya tuyihabwa n'inkuka y'imisa, tuyihabwa mu minwe y'umusaserdoti yavyatiriwe. Ariko kandi iyo hostia iyo igaragayemwo igitangaro, ni vyiza yuko ishikirirwa abaturongoye muri Eklezia, bagaheza bakadufasha kurimbura neza no gutahura ico gitangaza kiba kivuga mu buzima bwacu. Ababitohoje bagize bati burya Yezu yakoze kenshi bitangaro mu Ukaristiya bigaragara mu maso y'abantu, arabigira kenshi yabona ko abantu bageze mu gihe cyaho bahaye bimenyera canke bagakekereza rwose ko ari muzima mu Ukaristiya, kugira ngo aze kubunganira aratuza abantu ingene tumeze, ingene twimenyera, canke ugasanga dusigaye kumwe koko tugira tuti ngo ikibano kirakengereza kubera ko yashimye kwigira mutakabanana, tukamenga bizanya agakengere kw'isakramento, tukaza turamenya dupfa kwakira uko ariko kose. Hari igihe ashobora kugira ikimenyetso nk'icyo kiboneka kugira ngo asubira kabure, asubira kangure ubwenge bwacu n'umuzirikanyi byacu usanga byahunikiriye, biriko birahunyiriza mu nabi, mu kwimenyera nabi, mu kwakira nabi Ukaristiya, mu kutagumya uruhara rwiza rw'ijambo ryiwe mu Ukaristiya, agasubira akagaruka kugira ngo akangure umuzirikanyi n'ubwenge bwacu. Ariko kandi hari n'igihe abikora igihe abona yuko hariho mbere nko muri abo bategerezwa gushigikiramwe abandi nk'abasaserdoti abakekeranya ko ari muzima mu Ukaristiya. Erega n'umusaserdoti arashobora gukekeranya ko Yezu Kristu ari muzima mu Ukaristiya, agategwa no gukekeranya. Batumenyesha mbere yuko igitangaro gikomeye mu biboneka vyabaye ku Ukaristiya ari igitangaro cazanye ngaho, igitangaro c'ahantu hitwa Lanciano hariya mu Butaliyano, kiri mu bitangaro bikenya bimaze kwemegwa n'Eklezia ko biba mu Ukaristiya ni vyinshi cane, ariko hari ivyo Eklezia bikemeza kugira ngo abijya nino mu ntara zose z'isi babisomye babikuremwo ugusubira kumva kanovera kukwemera ko Yezu Kristo ari muzima mu Ukaristiya. Lanciano hari mu ntango z'ikinjana c'indwi hari umusaserdoti mbere umuhangamana, bamwe twara twibaza yuko aribo bakomeye mbere gose mu vy'ukwemera no mu gusenga. Umuhangamana abo bitaba mwana yigeze gukekeranya ko Yezu Kristu ari mu Ukaristiya, ariko arasenga asomera imisa ba Kristu, arakekeranya gose, arategwa ngo yarakunda no gutegwa no gukekeranya, kandi ari umuntu saserdoti w'incabwenge gose, ngira ngo kumbure yagombye guheza y'ubwenge bwiwe bwose akumva umenga hari ahantu budashika, hari ahantu bidafata. Hanyuma Yezu aramugirira imbabazi, araheza, ariko arahereza inkuka y'imisa, ubugingo ariko arakekeranya, umukati ucika inyama, umuvinyu ucika amaraso nyene muri izo nyama. Hama niho babibonye bahavuye bapfukama baramufasha, arasenga nawe nyene arasaba ikigongwe kuri uko gukekereza, ariko araheza bibonamo ukungena umukama amutabaye, akamugarukira, akamufasha kumva no gusubira kwemera neza koko yuko ari mu Ukaristiya. Ivyo rero vyaramaze imyaka n'iyindi, mbere ngo n'uyu munsi uwogenda mu Butaliyano agaca ngaho Lanciano biracariho ari bizima. Murabona umubiri w'umuntu bitswe n'amaraso yiwe, atabindi bintu babishizemo kugira ngo babibike neza bigume bikiri mu bibigize koko vy'ukora atacononekaye. Gushika n'uyu munsi biracari bizima, abakekeranya umunsi bagiye aho hantu baraheza bace kuraba. Harageze igihe mbere Eklezia isaba abahinga bamwe bapima mu vy'ubuganga, barapima ayo maraso n'uyo mubiri vya Kristu, basanga koko uyo mubiri wa Kristu ni nk'umubiri uvuye ku mutima w'umuntu, ingene koko mu Ukaristiya aduha umutima wiwe, nayo ivyifuzo biri mu mutima wa Yezu nk'uko twabivuze tubikura mu ijambo ryiwe, biri mu ijambo ryiwe niho twumviramwo umutima w'ingene uhumeka, ingene utera. Hanyuma barapima neza basanga koko na maraso n'inyama vy'umuntu bishitse
umuntu nyene abushitse kandi atana kimwe kirigera cononekara, kandi ko atacashizwemwo ngo bashobore kubibika imyaka n'iyindi n'uyu munsi. Bavukanye, igero twakira Yezu mu Karistiya, dusaba umukama adukingire gukekeranya, adufashe kwemera kuko ni muzima harya. Biduhe rero kumwakira neza, kumwakirana icubahiro cose, kugira ngo dushobore gusangira nawe vy'ukuri, dushobore no kumumenya, kumubona mu ntambuko z'ubuzima bwacu, kumubona vy'ukuri mu buzima bwacu bwa misi yose, atari mu rujya mwanya gusa mu nkuka y'imisa, ariko n'inyuma yayo agumana natwe, agendana natwe. Nuko bavukanye, Yezu ni muzima mu Karistiya, kandi mu nkuka y'imisa iyo tumwakiriye tukamwakira vy'ukuri kandi tukamwakira hajya. Hari abantu basigaye basamara gose, ukazabona bagombye gutwara Ukaristiya kuyifungurira muhana. Ciye nibuka akana kari hano kigeze gusangira, patira gahaye Yezu mu Karistiya gaca kabika mu mufuko. Patira agira ati oya fungurira nga, gaca karamwishura katoya pati ndakarira muhira kuko barambujije kurya mu muhana. Mu ngoro y'Imana si mu muhana, mu ngoro y'Imana ni muhira kwa data. Fungurira hajya nyene, fungurira aho nyene, nturinde gutahana muhira. Koko kandi twarabonye yuko hariho n'abantu batwara amahostiya bakaja kuyarangurirako imigigwa mibi cane yo gupfumura. Muragaba kuko bene ivyo ntivyijana. Ntushobora gusanga uri kurafyinata ku bintu vy'Imana ngo usange biheze gutyo, atari ukumenga ni Imana nyene icisho kiguhanira kwawe n'igihe mbere umenga irihoreye, ariko impera n'imperuka uravyishura igihe utavyihanye. None rero abantu mwese usanga umenga turafyinata gose ku Karistiya, tube twitonda, tugira ico twubaha, tugira ico dutinya mu buzima. Hariho n'abandi usanga umenga buzuye akantu k'impari z'idini, gasanga bariko baratuka mu nyigisho zabo Ukaristiya. Oya, genda buke buke, dini yawe nibaza ko itariho kugira ngo itukagure ivy'abandi canke itukagure Ukaristiya, ariko iriho kugira ngo umenyeshe ukwemera wuko kumva, menyesha ivy'iwawe, menyesha ivyo wemera uko iwawe, nturinde kuja mu gutukagura, mu gucafuza abandi. Ntaco bimaze, naco vyungura. Tubakengurukire mwese mwabanye natwe muri kino kiyago, nubwo nabonye abahamagaye mugabo bigeze guhamagara tukiri mu nyigisho hagati. Tuzoronka ikindi gihe. Dukengurukira Imana yaduhaye Yezu Kristo mu isakramento ry'Ukaristiya, kumwe tubivuga mu kibukiro ca gatanu mu vyibukiro vy'umuco, ngo Yezu agira Ukaristiya nyene. Tugaca dusaba inema y'ukwama dukengurukira Imana, twame twibuka yuko Ukaristiya kwari ugukenguruka. Tubeho mu bukengurutsi, dushimira data kuri Yezu Kristo yaduhaye, akaduha kubana n'Imana iwacu, kugendana n'Imana, akaduha gushobora kwihereza kumwe nawe, twihereza data, akaduha ivyiza vyose muri Yezu Kristo. Kandi aho Yezu, muri Yezu mu Karistiya, Imana yaduhaye ivyiza vyose. Umukama abandanya agendana namwe, Yezu mu Karistiya ahorane namwe, abahezagire, maze mu buzima bwanyu bwose bwa misi yose mugume mumubona, mutahura, musigurirwa mbere imigambi y'Imana mu buzima bwanyu, mwumva akanyamuneza kukwakira ijambo ryiwe no kurisangira hagati yanyu, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Iyo ni shemeza Imana, shemeza umwungere wawe, mu ndirimbo n'imbyino. Nimuba ukumuhaye, niwe mwami rudasumbwa, wagenze ingabo zose. Ishingiro ry'uko wamuhaye, niwamuka tubeshaho, niwe twashikirijwe. Kuri ya meza miranda, batuma umukama, niho bawugabanya.